Iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karungi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. U Rwanda rwizihije imyaka 30 yo kwibohora. Ibirori birabera kuri Stade Amahoro yatashywe kuwa mbere nyuma y'imyaka ibiri ivugururwa. Impunzi z'abarundi zasubiye mu gihugu muri gahunda y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi yitwa Genda Urebe, ziravuga ko umutekano wagarutse mu gihugu. Twese twashe kwigana mu mihani wacu, nta munigeza tukomakoma n'umwe, bisigura ko ibyo tugiye gusigura abarefugee turongoye no kubabwira yuko umutekano mu Burundi uhari. Deo Ntakirutimana uhagarariye impunzi zo mu nkambi ya Mulongwe. Abenegihugu b'Abashinwa bane baguye mu gitero cy'abantu bitwaje intwaro ahacukurwa zahabu mu ntara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Eugene Mukankusi. Igitero cy'umutwe witwaje intwaro cyaba cyarahitanye abenegihugu b'Ubushinwa bane ahacukurwa amabuye y'agaciro mu ntara ya Ituri ikungahaye kuri zahabu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyekongo benshi nabo barishwe cyangwa bakomerekeye muri icyo gitero, aho bamwe mu baturage baho bashyira ubwo bwicanyi ku barwanyi b'umutwe wa Kodeko uvuga kurengera inyungu zabo mu bwoko bw'Abarendu bahanganye nabo mu bwoko bw'Abahema. Ibitero ahacukurwa amabuye y'agaciro no ku makamyo ni ibintu bisanzwe muri Ituri na kure ahandi mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ahacukurwa zahabu hari Abashinwa benshi mu birombi. Amakimbirane ashingiye kuri zahabu hagati y'abaturage ba Kongo n'abacukuzi b'Abashinwa nayo aramenyerewe. Umuyobozi wungirije w'intara Jean-Pierre Bikirisende yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP Kodeko yinjiye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bw'Abashinwa hafi y'umujyi wa Abombi mu gace ka Jugu ka Ituri. Yakomeje agira ati, twamenye imibare ya mbere ivuga ko Abashinwa bane bishwe kandi ko abasirikare ba Kongo babiri bakomeretse. Andi makuru aturuka mu karere yavuze ko Abashinwa ari 6 hamwe n'ababarindaga, abasirikare b'Abanyekongo babiri n'abasivili babiri nabo bishwe. Ambasade y'Ubushinwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo yahise bivugaho ubwo yari bisabwe ejo kuwa gatatu. Mali imaze imyaka isaga 10 yibasiwe n'abajihadiste n'indi mitwe yitwaje intwaro. Hagati muri icyo gihugu cyo muri Afurika y'Uburengerazuba hahindutse indiri y'urugomo guhera mu 2015. Umuyobozi ku rwego rw'intara utashatse ko amazina yatangazwa kuri wa gatatu yagize ati, abasivili byibura 21 barishwe mu mudugudu wa Jigwibombo uherereye mu birometero byinshi uvuye mu mujyi wa Bandiagara. Yitiriye icyo gitero abajihadiste. Undi muyobozi waho mu ijoro ryakeye yavuze ko abantu bagera kuri 20 bishwe kandi ko umutekano muke wabujije abayobozi kujya habereye igitero. Ariko uhagarariye urubyiruko rwaho yavuze ko abasirikare nyuma baje kwagera. Cyakora batanze amakuru ku rwego rw'ubuyobozi bombi basabye ko amazina yabo adatangazwa bitewe n'imyanya barimo. Kuva agatsiko ka gisirikare gafashe ubutegetsi muri kudeta yo mu 2020, amakuru ajyanye n'ibitero nk'ibyo ntakunze gushyirwa ahagaragara. Uhagarariye urubyiruko yavuze ko iki gitero cyatangiye mbere y'uko ijoro rigwa kandi ko cyamaze amasaha agera kuri 3. Nawe yasabye ko amazina yadashyirwa ahagaragara ku mpamvu z'umutekano we. U Rwanda rwizihije imyaka 30 yo kwibohora. Ibirori birabera kuri Stade Amahoro yatashywe kuwa mbere nyuma y'imyaka 2 ivugururwa. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi ari Remera ahabera ibirori. Assumpta Kaboyi, wiriweho? Mwiriwe neza Venuste. None abantu bari aho ngaho muri stade baje kwizihiza uyu munsi wo kwibohoza ni bantu ki? Abantu bari muri Stade Amahoro ni abaturage batuye mu mujyi wa Kigali, kuko kuva saa 11 za mu gitondo abaturage bari batangiye kubafata bahereye mu duce batuyemo. Buri murenge wari ufite umubare w'abaturage bagomba kuza hano. Ni bisi zagiye kubakura aho batuye, ku buryo ni nako banicaye. Buri muryango wicayemo abaturage baturuka wenda niba ari mu murenge wa Kimisagara, umurenge wa Nyarugunga, uduce twose abaturage bicaye bakurikije aho baturutse. Uretse abaturage se abayobozi bo bicaye bate? N'abayobozi bicaye mu gihande cyabo. Iyi stade nshyashya uko yubatse, buri bantu bose bafite ukuntu bicara, n'abanyamakuru bafite aho bagombaga kwicazwa, ku buryo winjiraga bakubwiye bati wowe uricara muri nimero iyi n'iyi. Abayobozi rero nabo cyane cyane abasirikare
nabo bicaye mu gapande kabo, ariko nanone uko yubatse buri muntu wese arareba ibibera imbere, yaba yicaye inyuma yaba yicaye hagati, buri wese arabasha kureba ibibera imbere yacu. Nta bashyitsi baturutse hanze baje kwizihiza ibi birori kugeza ubu ngubu, usibye abayobozi bakuru bo mu gihugu imbere, nta mushyitsi nabonye waturutse inyuma y'igihugu, kuko iyo aza kugaragara n'uburyo yari kwakirwamo byari kugaragarira amaso ko ari umuntu udasanzwe winjiye. Rero kugeza ubu ngubu, usibye abaturage bo mu Rwanda n'abanyamakuru, abantu bo hanze bahari ni abanyamakuru bo ibitangazamakuru byo mu Rwanda n'ibyo hanze y'igihugu, ariko nta bandi bashyitsi ndamenya binjiyemo hano. Umunsi wo kwibohora ku munyarwanda uvuze iki? Ku banyarwanda mwaganiriye bitabiriye kwizihiza uyu munsi bakubwiye ko bazinduwe n'iki? Benshi iyo bavuze kwibohora bibuka igihe yahagarikwaga, mbega abanyarwanda bakongera kwisanga mu mutuzo, niko navuga w'umutekano. Benshi iyo bumvise kwibohora, abenshi babigereranya n'igihe jenoside yarangiriraga. Bamwe bari bafite ibibazo byo gutotezwa, bumva ko babonye izuba bakongera bakarokoka, ariko navuga benshi nuko bafata umunsi wo kwibohora, bavuga ko aribwo bongeye kumva ko urupfu rwari rubugarije ruhagaze. Asumuta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika kuri stade Amahoro, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Murakoze cyane Venuste, n'amakazi keza. Impunzi z'Abarundi zasubiye mu gihugu muri gahunda y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR yitwa Genda Urebe, ziravuga ko umutekano wagarutse mu gihugu zari zaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo. Izi ntumwa zari zigizwe n'impunzi zo mu nkambi ya Mulongo na Lusenda ndetse n'iziba hanze y'inkambi, hamwe n'abayobozi ba teritwari ya Fizi na Uvira, abagaraye societe civile na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi. Ubwo zari zigarutse zivuye mu Burundi, zaganiriye n'Ijwi ry'Amerika, zemeza yuko buri wese yagize amahirwe yo kugezwa mu ntara avukamo, ndetse no kuganiriza impunzi zahungutse mu myaka yashize. Izi mpunzi zanasuye intara ya Kibitoki ikomokamo abantu benshi bahungiye muri Kongo. Deo Ntakirutimana ni umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Mulongwe. Yari muri izi ntumwa zari zimaze iminsi 5 mu Burundi. Yari iwabo mu ntara Karusi, asanga amakuru umutekano muke babwirwa ari mu buhungiro atandukanye nayo yibone yageze iwabo. Tugiye guhereza impunzi bagenzi bacu, tugiye kubasigura kwanza umugambi abategetsi ba Kongo batunganije ko wagize akamaro ate. Kubera iki? Twabonye neza ko Burundi ari nyabagendwa, atangorane n'imwe, atavyo guhohotera umuntu. Je naho amahoteli agenda araramo yose, nta n'umuntu yeza kumbaza ngo karanga muntu ngo bitamburisho. Kandi tugishika mu Burundi, Direction Generale de la Patriema, Réinsertion et Intégration yavuze ati kugira mumenye igihugu cyanyu ngene kimeze, umuntu wese ashaduka ku gatumba iwe. Twese twashe tugana mu hani wacu, nta munigeza tukomakoma n'umwe. Bisigura ko ibyo tugiye gusigura abarefije turongoye, no kubabwira yuko umutekano mu Burundi uhari. Albert Hakizimana nawe ari muri izi ntumwa, yari iwabo mu ntara ya Kibitoki ifite umubare mwinshi w'impunzi ziri mu nkambi ziri muri Kongo. Yagize amahirwe yo gusura imitumba itandukanye ndetse no kuganira n'abantu batandukanye. Nawe asanga ibyo bahunze mu mwaka wa 2015 byarashize. Guhunguka ndumva bindimwo by'ukuri, kuko uko nabwumva siko nabusanze, kuko haravuga ibibazo by'imbonera kure, uciye aha bigenda ukwe naragezeho je naratembereye kandi natembera ndumwe nizo mbonera kure, kuko ziranzi niho mvuka, twarayaga nabo, nta n'uwigera ampamagara ngo we uvaho uja hehe canke ngo umaze iminsi oya. Atakosa wakoze, nibaza ko nta muntu n'umwe ashobora guhohotera. Gusa nubwo izi mpunzi zivuga yuko mu Burundi hari umutekano ugereranyije n'igihe zahunze, zisanga hari ikibazo cy'inzara ndetse n'ubukene bwinshi ugereranyije naho ziri mu buhungiro muri Kongo. Joseph Minani aserukira impunzi zahunze mu mwaka w'1972 ziyo muri teritwari ya Fizi, nawe yari muri izo ntumwa. Iwe yagendereye intara ya Rumonge. Mu Burundi ntacyo nanezeyo cyane, mugabo icyo nasanze gikomeyeyo cyane ni ubuzima, ukuntu ko abantu baronka imfungurwa, usanga ari ibintu usanga bikomeye gatonya, nivyo bisaka kugora n'aba ababene wacu bahunguka bagiye mu Burundi. Gute bigenda gute? Usanga mu Burundi indya zaraduze ibeyi,
njya zaraduze ibeyi, amafaranga asa n'ayakorotse agaciro. Bamwe mu bagize sosiyete sivile bari muri uru rugendo bahoraga binubira uburyo abarundi bahunguka abandi bahunga, bahamya yuko umutekano ari wose mu Burundi. Mateso Mutari ni umuyobozi wungirije wa sosiyete sivile muri Fizi. Tumefika kwenye province ya Cibitoke kule Rugombo, tumefika kwenye province ya Ubanza, Bujumbura Meri, Bujumbura Rural, na twageze mu ntara ya Cibitoki mu Rugombo, twageze mu ntara ya Bubanza na Meri, Bujumbura ndetse na Rirare na Rumonge. Twiboneye n'amaso yacu ko ari umutekano urahari mu Burundi, kuko abo twaganiriye n'abayobozi ndetse n'abahungutse batweretse yuko hari umutekano. Prosperi Abiona ni umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira, nawe yari muri izi ntumwa zari zivuye i Burundi. Yemeza yuko urugendo bakoze ruzafasha aba barundi gukangurira izindi mpunzi guhunguka ku bushake bwazo. Iyi gahunda ya Go and See ibaye nyuma yaho muri uyu mwaka ibikorwa byo gucyura impunzi ziva muri Kongo zijya mu Burundi byari byahagaze bitewe n'uko impunzi zahunguka nyuma y'igihe gitoya zikongera zigahunga, bityo bigatera abandi barundi ubwoba bwo gutaha. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Muri Tanzania abana bari munsi y'imyaka 5 mu nkambi ya Nduta, ni nkambi y'abarundi bugarijwe n'indwara zituruka ku gufungura nabi. Inkuru ya James Joven. Ibyo bitigiri vyemezwa na muganga Tumaine Nyundo ushinzwe iby'ubuzima bw'abana mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika muri komine Kibondo kuri wa gatatu, avuga ko bafise umugambi wo gukemura ikibazo c'indwara zitandukanye. Agaragaza ko ibice 18% by'abana bari munsi y'imyaka 5 barwaye indwara zivana no gufungura nabi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu, bapfa hafi buri mwaka. Kama mnavyofahamu, wilaya yetu ina kambi ya wakimbizi, nako kule kuna watoto chini ya miaka 5. Nkuko mubizi, komine yacu icumbikiye impunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta. Muri iyo nkambi naho hari abana benshi bari munsi y'imyaka 5, hafi abarenga 1200 barwaye indwara ya bwaki, cyo kimwe no mu nkambi ya Nyarugusu. Ubu turi mu migambi yo gukemura ico kibazo mu bana bose babarizwa muri komine Kibondo no mu nkambi zahungiyemwo abarundi no mu baturanyi b'inkambi za Nduta na Nyarugusu. Ico kibazo kirahari, abarenga ibihumbi 70 bugarijwe n'ico kibazo. Ari nayo mpamvu turimo turashakisha umuti wo gukemura ico kibazo kibangamiye abatari bake mu nkambi no mu baturanyi. Wananchi wa Kibondo ambao tunahita kwa jina maarufu kama host community. Ishirahamwe mpuzamakungu yita ku bifungurwa PAM muri komine Kibondo yemeza ko riri mu migambi yo kongera inguvu mu bijyanye n'ubuzima bw'abana basinzikajwe n'indwara zo gufungura nabi mu gihe ridashoboye gutanga ibiribwa bihagije ku mpunzi. Uyu ni Sara Musangi yaserukiye ishirahamwe PAM. Mategemeo ya WFP kwamba angalau sasa watoto wenye utapiamlo watakuwa wanatambuliwa mapema. PAM itegekanya ko amatohoza y'abana barwaye bwaki azoza arakorwa hakiri kare mu ntumbero yo kubavura no kugabanya ibitigiri by'abapfa. Ikindi tuzotanga ibikoresho byo gufasha mu buvuzi no kumenya abana barwaye hakiri kare kugira bavugwe batarasinzikara cyane. Basi anapokutana na watoto wenye utapiamlo achukue hatua. Nkuko bamwe mu bavyeyi babibwiye Ijwi rya Amerika, ibiribwa ni kimwe mu bibazo bikomereye impunzi z'abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu, mu gihe minsi yose bamira ku bugari n'ubushaza hafi buri mwaka. Impunzi zo mu nkambi ya Nduta zivuga ko ikibazo cyo gufungura nabi kibasira n'abakuze, kuko impunzi yitwa impunzi kabisa iritabwaho ikaronka byose ibisabwa ibikeneye impunzi. Ahubwo jewe mbona yuko ngaha kweri mw'iyi nkambi kintu cerekeye ubuzima bw'umwe mu bifungurwa, kweri ndabona yuko umengo ico nico kigizene kiduteye ingorane kabisa, kiraduteye ingorane gose. Bodufasha katwiyumvira ko bakazwadunda ivyo kurya nk'iripukadoro ukwezi turose ifu n'ubushaza hanyuma tukaronka nk'umuceri n'ibiharagi bakazwaduhinda mu ntumbe z'uko byadushoboye kugira amagara meza. Ubasaba ko hogira n'undi munsi mukatwiyumvira ko mukadukabira utwo kurya kaduha nk'izindi zo kurya
kuko abantu kweri ingwara yabaye menshi amaestoma. Mu gihe leta ya Tanzania n'u Burundi bari mu migambi yo gutahukana impunzi zose z'abarundi, imfashanyo zigenewe impunzi zaragabanijwe ku rugero runini, bigatuma ubuzima bubi kandi bugoye cyane mu mpunzi zahungiye mu gihugu ca Tanzania. Twahora duhabwa amagarama 380 kila muntu, ariko ubu dusigaye duhabwa igarama 320. ni ukuvuga indya zaragabanutse rwose, kandi binasubiye turonka indya zitameze neza, nk'ubuzima bw'abantu buca bugenda nabe, hariho abatajya ubugari bivanye n'ubumuga bafise. Ku bw'izo mpamvu impunzi zisaba leta ya Tanzania na ASER gukemura ivyo bibazo bisunze amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Kuva muri komine Kibondo iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovine ku bw'ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iwanyu mu ntara ya Rumonge haravugwa ibura ry'indagara. Ikiro kimwe cy'indagara kigeze ku mafaranga 120. Abazicuruza bakavuga ko zabaye nke mu kiyaga cya Tanganyika. Inkuru ijwi ry'Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragizwaho na Thierry Vendayishimiye. Nta ruboga ruhari kandi nawe uri kurahabona, hari Mwanza gusa. Bazikura hehe? Ntazihari. Uwo numwe mu bakenyezi twasanze mu gice cahora kigurishirizwamo amafi mu isoko nkuru ya Rumonge. Amameza bahora batereka kimikeke canke indagara zabizumye canke imbisi ziragaragara. Abadandaza nabo barajunje. Uyu nuwo twasanze muri ico kibanza. Indagara zitaboneka twumva ngo ni kubera yamezi nyene ari mabi, kuko n'abafise n'abagenda iyo nyene mu kurondera zo ndagara mu ruzi bazi uko nyene twege twagenda ku ruzi tukarondera tukabura. Noneho nawe urabona ko ataco twanze ngaha. Kweri inzara ni nyinshi kweri mu bantu badanaza imboga n'abadisuma, twese ubu turashonje kweri. Aho mu isoko yo mu Rumonge ikiro c'indagara kitahora kirenza amafaranga 40 by'amafaranga y'amarundi, ubu kigeze ku mafaranga 120. Ugiye ku musenyi wa Tanganyika naho ahashikira amato avuye kuroba, uhabona amato aziritse ku migozi gusa. Abaroba basanzwe bahaba barasubiye iwabo kuko batagifata imboga. Isoko y'amafi yahora iharema mu gatondo nikihabarizwa kuko nta mikeke canke indagara mbisi ziboneka mu kiyaga. Iyo zibonetse naho akadobo kahora ku mafaranga 180 kagugwa amafaranga 300 by'amarundi. Imiryango yabo bari batunzwe no kudandaza amafi ifise ikibazo co gufungura. Wewe vyakira gute kandi uri mu bibondo uri mu bana umaze kuja mu isoko kaburi uruci utahana, babonye uzindi kugera ugiye kudandaza mugabo ugataha uko nyene ntagire icyo twara, umva wewe vyakira gute? Tuvyakira nabi cyane kwe. Muri ico gice c'imbo bari bamenyereye gufungura ubugari n'akaboga, ubu barahinduye nubwo bitoroshe bagafungura ubugari n'ibiharage biri mu irengarenga canke amashu. Ubwo bukene bw'amafi butegwa nuko mu gihugu ca Tanzania hahora hava amafi menshi agaca ku kivuko ca Rumonge atakiza mu Burundi. Aho muri Tanzania haheze hafi amezi 2 barahagaritse kuroba. Uyu murobyi wo mu Rumonge yigeze gukorerayo arasigura igituma ahita Tanzania bahagaritse kuroba muri rinoci. Urabona mu isango muri Tanzania aya mezi kuva naho bataba bapfunze uruzi bataroba, hariya hariho umuyaga uterayo, uteye amato baca bakoroga ngo ntamena ubwo n'uwo muyaga, bagaca barindira nko mu kwezi kw'icenda umuyaga wanje guca. Nari cyo gitumye ndagaziboneka mugabo navyo nyene tujemo gatoyi, mugabo ico si cyo tuma zigabanuka kabisa. Abarobyi basigura kandi ko muri kino gihe hari imbeho, amafasha yibira kure mu mazi ku buryo abarobyi batayashikira kubera ubuhinga bakoresha mu kuroba budateye imbere. Jimene Mayumpu w'imyaka 63 afise amato aroba akabona ko hari agahaze. Kera tugikura hariho abagiriki bafise amata kuze y'ivyuma, afise kuroba kure, afise amatara araba kure. Ibyo bintu muri Tanganyika ntavyo. Kugira dusubire ijya kampanye yo kuronka imboga nyinshi, ifo yuko turonka n'imiburiburi abagwiza tunga urugero rwa mbere bazana icombo 2, 3, 4 muri Lake Tanganyika bikaroba. Kuba badakoresha ubuhinga bugezweho mu kuroba byunyugwa n'ubukene bw'ibitoro nk'uko Toyi Gabriel arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abarobyi mu Burundi abyemeza.
iyo umurovyi ataronse igitoro gikwiye ntaheza ngo arondera amafi iyo yoba ari hose naho yoba ari kure, kuko hari igihe usanga mu mazi y'iwacu atari menshi, bigasaba ko ajabuka mu mazi yo hakurya Kongo akayaronderayo, kuko ifi ntuzisanga ntugenda ngo usange aho ziri urazirondera. Rero ivyo ntibiba bigikorwa kubera ko acabona ko igitoki afise kidashobora kumugarukana. N'ikigega ca komine Rumonge kirahahombera nubwo musitanteri adatanga urugero rw'amatagisi yahora atozwa ku mafarobwe n'ayadandajwe mu masoko atandukanye y'iyo komine. Ubutunzi bwa komine Rumonge buva hanini mu matagisi atozwa mu mamesa no ku mafi. Yaba Toyi Gabriel arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abarovyi, yaba Jimeni Mayumpu afise amato aroba, barizeza ariko abakunda akaboga ko mu mpera z'uku kwezi imbeho izoba yagabanutse muri Tanganyika, amafi akaduga hejuru aho abarovyi bashobora kuyafata. Urakoze Thierry Vendayishimiye. Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika akaba n'umukandida w'ishyaka ry'abarepublikani mu matora yo mu kwezi kwa 11 uyu mwaka, avuga ko yifuza gutegeka manda 3. Bisobanuye iki? Byashoboka bite? Ibisobanuro Toma Kamirindi. Si ubwa mbere Trump atangaje ko yifuza manda ya 3. nko guhera mu 2019 yabivuze inshuro nyinshi. Ubu arimo arashaka iya 2, ariko mu kwezi kwa 5 gushize ubwo yarimo yiyamamaza imbere y'ishyirahamwe rikomeye riharanira uburenganzira bwo gutunga imbunda, National Rifle Association, nabwo yagarutse ku gitekerezo cya manda ya 3 atarabona n'iya 2. FDR imyaka 16, imyaka hafi 16 yagize manda enye. Simbizi, ariko se twe tubaye aba manda 3 cyangwa manda 2? Nimumbwire. Uwo Trump yise FDR ni Franklin Delano Roosevelt, azwi cyane ku nyuguti zitangira amazina ye. Yabaye perezida wa 32 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe wenyine mu mateka y'igihugu warengeje manda 2, yari uwo mu ishyaka ry'abademokrata. Yatowe inshuro enye mu 1932, 1936, 1940 n'1944. Yitabye Imana akiri ku butegetsi bisanzwe azize urw'ikirago ku itariki ya 12 y'ukwa 4, 1945, amaze amezi 2 yimitwe muri manda ye ya 4, na nyuma rero y'imyaka 12 n'amezi 2 ku butegetsi yari afite imyaka 63 y'amavuko. Kugera rero kuri FDR, itegeko nshinga ntiryavugaga inshuro umukuru w'igihugu yemerewe cyangwa abujijwe gutegeka, ariko abanyapolitiki ntibyabanyuraga. Ikigo cyitwa National Constitution Center gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu. Cyazobereye mu bumenyi bw'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuryigisha muri rubanda. Kitubwira ko bamwe mu bo mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu Congress bagerageje kuvugurura itegeko nshinga inshuro zigera kuri 200 kuva mu 1796 kugera mu 1940 kugira ngo bashyiremo umubare ntarengwa wa manda za perezida wa repubulika. Congress yemeje bwa mbere na mbere umushinga w'ubu bwoko mu 1947 nyuma y'imyaka 2 FDR yaramaze atabarutse. Niryo vugurura rya 22 ry'itegeko nshinga ryabaye itegeko burundu mu 1951, 3/4 bya leta zari zigize igihugu icyo gihe zimaze kuwuha umugisha. Zari 48, wari ukeneye 36 byibura. Uyu mubare wabonetse ku itariki ya 27 y'ukwa 2, 1951, leta ya Minnesota iri mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika irangije kuwemeza. Rivuga ko nta mukuru w'igihugu ugomba kurenza manda 2 ku butegetsi. Nyamara Trump siwe munyapolitike wa mbere uvuze ibya manda ya 3. Hari n'abaperezida 4 bayishatse birabananira. Ulysses Grant mu 1880, Theodore Roosevelt mu 1912, Woodrow Wilson mu 1920 na Harry Truman mu 1952. Uyu Truman ivugurura rya 22 ryasanze ari ku butegetsi rivuga ko ritamureba. Ryatangiye gukurikizwa ku wamusimbuye
Perezida Dwight David Eisenhower wategetse kuva mu 1953 kugera mu 1961. Perezida Ronald Reagan, umurepublikani benshi bo mu ishyaka rye bavuga ko ari intangarugero mu mitegekere, yagize manda ebyiri kuva mu 1981 kugera mu 1989. nawe yari mu banyapolitiki barwanya ivugurura rya 22 ry'itegeko nshinga. Bityo iminsi 3 mbere y'uko ava ku butegetsi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa televiziyo NBC ku itariki ya 17 y'ukwa mbere 1989. Ni ishyaka ryacu ryashyizeho iri vugurura nk'uburyo bwo kwihimura kuri Perezida Roosevelt wabatsinze mu matora inshuro 4 zikurikiranije. Rirahonyora demokarasi n'uburenganzira bw'abaturage bwo kwitorera uwo bashaka inshuro zose bashaka. Nzashakisha uburyo rubanda barikuraho. Gusa rero uwo ari we wese washaka manda ya gatatu yagomba kunyura inzira ndende cyane kugira ngo abigereho. Byamusaba ko ivugurura rya 22 ribanza guseswa n'irindi vugurura ry'itegeko nshinga. Iri ryabanza kwemezwa na 2/3 by'amajwi y'imitwe yombi ya Congress na 3/4 bya leta 50 zigize igihugu, ni ukuvuga byibura leta 38 byafata imyaka. Yaba rero Trump yaba Biden, uzatsinda wese mu kwezi kwa 11 gutaha izaba ari manda ye ya nyuma na nyuma. Urakoze Toma Kamirindi. Hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi: urya inshuro n'inshuti bigashira udahaze. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.